k'uno munsi ntitwaterwe iteka mu kwinjira mu butungane. Kubaganirira muri iki kiringo numva ari ibintu bimpimbaye. Murarangije gutora, muratoreye Uburundi abanyu bazobuyobora. Murahereje gushinga ingingo ishorera Uburundi ibuteza imbere. Ivyo byose mwabigiranye ubwitonzi, amahoro n'iteka ryinshi. Iyo abantu bahigiye ku kintu hamana ntaryo uwutsinda n'utsindwa. No mu bya politike nuko nyene. Uyu munsi iprona yatsinze itsinda kuko mwabishatse. Mbere igiye gushinga leta y'u Burundi. Ariko rero muri iryo tora uwatsinze n'uwatsinzwe n'abarundi basangiye intara bakagira umwami umwe. Naho nyene badasangiye umugambwe Uburundi burabakeneye bose. Nico gituma inshuti zanje intsinzi y'uyu munsi atari intsinzi y'umugambwe. Uyu munsi hatsinze amahoro, hatsinze iteka n'itekane ry'u Burundi. Kuko nyene ahatagira ubukuru nyabwo hatagira iteka ntihagira n'itekane. Ahatagira ubukuru nyabwo ntihaboneka amajambere.
igitsinze uyu munsi kandi ni demokarasi y'ukuri, demokarasi nk'uko abarundi bayumva kandi bayifuza. Namwe murazi ko ico abarundi bifuza ari ubutungane bw'ukuri. Ubu rero ubutigu burageze bw'ukwihweza ibibazo vyerekeye Burundi. Ivyo bibazo murabizi namwe, hari ukongereza itunga ry'igihugu, hari biraba amatongo yanyu, hari biraba uguteza imbere